Turabaramukije kandi turabaha ikaze ni mu Kibano Media. Uno munsi turafise iyindi nkuru iryoshe kandi ikwiye kumvirizwa, ariko ava yuko nayibashikiriza reka tubanze ducishemwo dutwenge gato. Muri make habaye abagabo batatu bari basanzwe arabagenzi kandi bakaba n'inshuti. Niho rero bagenda mu kabare, bagiye mu kabare nkuko bisanzwe, baranywa barahaga, hama bahaze niho rero basohokanye akabare bagenda gufata itaxi, barahamagara itaxi, hama itaxi iraza. Itaxi ishitse barinjira mu duga, ariko rero uwo mutaximene canke uwo mugabo yatwaze itaxi niho yabaraba arabona neza yuko baborewe. Ukuntu bari baborewe ntibashobora no kumenya na adresse naho bataha kuko bari baborewe bikwiye. Ariko kubera yagomba kubatrika canke kubereka yuko yabatahanye muhira kandi atagomba gufata riske yo gutwara imborerwa nk'izo, wewe ico yakoze yaciye afata urufunguruzo arashira mu muduga araza. Yakije umuduga uraka, bagihagaze ngaho nk'umunota umwe utaranahera aca arazimya umuduga. Niho rero muri babagabo batatu bamwe bagenze muri zamborerwa, wa mbere yavuze ati aca kura mufuko amuha amadolari 50. Aravuga ati sha, ati wowe umugabo, ati kono dushikanye muhira, ati ahubwo ni change canke yasigaye, ati yagumye. Wa kabiri nawe aca arahaguruka aravuga ati sha, ati je kuva hano hagende nafata amatagisi, ati nta taxi canke umutaximene nari bwigere mbona anyaruka nka wewe. Nawe aca afata inoti y'amadolari 50 abaramuhaye, acambwira ati ni change ntusubiza. Wa gatatu niho yahaguruka nawe, ahubwo wewe ataranamuriha aca muhashura ikofe, akubita ikofe wa mutaximene. Wa mutaximene rero aca aratangura aragira ubwoba, aravuga ati mana we, ati none trike no nakinye aba bagabo kandi bari baborewe, baba babimenye ko atanaho nagiye yuko nagize engine gusa ndashiramo urufunguruzo ndastartinga canke ndatangura umuduga ndawatsa, hamaca ndawuzima yuko tugihagaze hahandi. Aca atangura kugira ubwoba yibaza ati yamborerwa ya gatatu yamenye neza yuko uno mutaximana agira bibe. Amuhashiye ikofe niho rero nyamutaxi yaca baza iyo mborerwa ya gatatu, avuga ati wa mugabo we, ati ni kubera ko nkubise ikofe. Nyamborerwa cyumubwira ati uzi ni gituma nkubise ikofe, ati nukubera wewe utwaza umuduga n'ingoga kandi udakurikiza amategeko y'ibarabara, ati urazi ukuntu hatso kutwica, ati bivanye na speed canke ibirometero bakugenda wiruka. Nawe aca arafata amadolari 100 aca aramuha wa mutaximene, aca aratekera amahera, aca batangaho arigiye. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Okay, turabahaye ikaze kandi. So no munsi tugira turabe umugani intare y'abana n'ingwe byaba mu ruhongore canke mu ishamba rimwe, ariko iryo shamba ryari risanzwe ribamwo n'ibikoko twita inguge. Ibyo bikoko byose ko ari bitatu canke ubwo bwoko bw'ibikoko bwose ko ari bitatu bisanzwe bizwi yuko ari bikoko bikunda inyama canke akaboga. Niho rero intare yafata urugendo rwa kure, ica isigira ingwe, irabwira ingwe iti sigarana runo ruhongore canke runo shamba usigara ricunze, ati kubera je ntariho kandi wewe uri nimero D yanje canke uri umuntu wa kabiri, je ntariho ngomba yuko usigara n'urupangu usigara uracunga. Ingwe nayo iravuga ati ego nyakubahwa canke ego kingi canke rurwa, ivyo bintu ndabikora. Intare irafata urugendo, igiye ingwe niho yafata inyama, ifata iragabura ibice 11 nkuko muri iryo shamba hari hasanzwe habamwo inguge 10. Iyo ngwe rero iragabura ibihimba 11, nuvuga igihimba kimwe cayo hama n'ibihimba 10 by'izo nguge uko ari 10 kugira byose hamwe bifungure. Niho rero nyangwe yafata ibihimba 11 by'inyama irashira ngaho. Ariko rero nyangwe ishize ibihimba 11 ngaho by'inyama,
niho za nguge zatangura kubona, ziratangura gushwana, ziratangura kubabara, ziravuga ati kubera iki none tunganya ibihimba by'inyama canke tunganya indya canke ifungurwa n'inongwe. Bitangura kumva, za nguge zitangura kumva yuko zideserva canke zikwiriye ibirengeye gusumba ibyo iyo ngwe yihaye, nubwo iyo ngwe yari yihaye igihimba canke igipande kingana n'ibipande yari yakatiye izo nguge. Rero izo nguge zica zisimbira kuri Nyangwe kubera zari nyinshi, zari 10, zirayijako, zirayikubita, zigoma no kwimera nabi, zigoma no kuyica. Niho rero Nyangwe yaca yirukira ku mwami w'ishamba, iravuga ati mwami, ati nyakubahwa, ati jewe bimwe wantumye, ati jewe birangoye kano kazi ndagahevye ntavyo noshobora, ati jewe sishobora kubandanya nkontorora zino nguge, ati kuko nakasi ibihimba 11 by'inyama kandi nari nakasi ibihimba bingana, atariko ntizaryohewe na gato yuko twonganya igihimba canke twojya pare ingana. Ati rero jewe byace binyataka, ati je kano kazi ndakavuyemo. Intare rero byumvise ivuga ati okay nta kibazo, ati reka je nkwereke ingene akazi gakorwa. Niho rero Nyantare yakigenda irakata ibihimba 11 nayo, ariko nyabihimba ntiyabinganisha, ifata bimwe ibigira binini ibindi bigira bito bito, hama irashira ngaho. Ariko igihimba cyayo igira igihimba kinini canke igipande kinini c'inyama. Intare iratora igipande cyayo nkuko ari kinini, ariko bijya bindi bipande 10 bigenda bitangana, kimwe kikaba kinini ikindi kikaba gito. Niho rero hageze aho zanguge zibonye yanyama, inguge zimwe zikabona ibihimba bimwe ari binini ibindi ari bito, zica zitangura kugwana, ziragwana. Uwo munsi uburarenganye. Ku munsi ugira kabiri niho rero Nyantare ivuga ati uzi n'inkuru rero, uno munsi reka ngire nzane ibihimba 2 gusa canke ibipande 2 by'inyama. Nyantare ishizana ibipande 2 by'inyama, irafata igipande kimwe nkuko bingana, igipande kimwe Nyantare iragitora ivuga ati ino nyama yanje. Hama ishifata cya gipande cya kabiri iragiha zanguge, ikibwira zangu ati mwebwe rero nimwimenye, ati muraba ukuntu musangira nkuko muri nguga 10. Zanguge zitangura jako ziragwana, havamwe rero inguge imwe yari ikomeye gose, irazikubita zose, irazivunagura. Hama niyo yatanguye kurya, irajya ibonye guhaga, za zindi zimwe zitari zifise inguvu zibona kuza, nazo zitangura gufungura. Guhera uwo munsi intare yacitangura gutanga ibihimba 2 by'inyama, igihimba kimwe cyayo n'ikindi gihimba kimwe canke igipande kimwe ku nguge 10. Hama rero ya nguge imwe ikomeye gose niyo yama itangura kurya, izindi zikajya mu nyuma. Hama kugezaho rero za nguge 9 zindi zitangura kubaha ya nguge imwe ikomeye gose muri za nguge 10. Bibonekana yuko rero ya nguge imwe ikomeye ibaye nayo nk'umwami canke mu bwami bw'inguge, ariko ikaripotinga canke ikubaha umwami w'ishamba ari we Ntare. None mu kibano canke muri societe bisobanura gute? Uno mugano watwereka neza yuko rimwe na rimwe ugomba kuba umutegetsi canke ugomba kuba umuntu hambaye canke ugomba gushika imbere mu buzima, irifo yuko utahura abutwara, irifo kumenya ivyo abantu utwara bakunda canke banka, kugira umenye ukuntu ubaserva canke umenye ukuntu batwara. Ariko rero uno mugano katwereka kandi yuko rimwe na rimwe nabutwara, rimwe na rimwe naburongoye bashobora kutakumvira. Hama rero bikenewe batakumviye ukabareka, bonyene bakajyana, bonyene bikenewe bakagwana, bonyene bagatora inyishu kuri bo, kugira muri bamwe utwara baronke umutware muri mwo bazokumvira, kuko wewe hari gushaka gusanga batakumviye. Rero muri societe cyangwa mu buzima busanzwe niko bisanzwe biri. Uno mugano watwereka neza yuko rimwe na rimwe hari ingwano canke hari intambara canke hari akaduruvayo ishobora kujamwo, ugasanga urakagiyemo bidakenewe, bikenewe gusa yuko uhinyura ubuteguro, uhindura formule, ugasanga za nguvu wagumukoresha canke za energy wari kurakoresha kugwana intambara zidakenewe, uhinduye formule ugasanga uriyicariye uradibamye. Hama bamwe bakugora canke bamwe batakumvira, canke bamwe bahanura ukagerageza guha impanuro ntibazumve, ugasanga bararonsa umuti canke barize bidaciye muri wewe, biciye mu yindi nzira. Nyamuno mugani hari ico wo kwigisha canke utahura canke utahuza abandi, ndagusabye kandi subscribe, hama duhurire mu yindi video kurikira. Ugira Imana.
ugire n'abawe. Give me a little love.